naho shetani yagombye kuntega ibibazo byinshi, mugabo nabonye ko Imana yanciriye inzira. Naciye numva telefone ubwo nyene ndenze umuryango ati waronse kontra. Amen. Imana yakoze. Wewe ibintu byakubuza umunezero byari biki? Jewe mu ntango kuva mu mwaka w'2000 naburiye rimwe abavyeyi, hanyuma mu mwaka umwe na mukuru wanje dukurikirana twavukana turi abahungu babiri. Mukuru wanje nakwirikira nawe nyene acarapfa muri uwo mwaka nyene. Guhera aho ibintu byo kunezerwa bica birarangira, ndumva yuko noshobora kubaha nk'ahantu haje nyene gusa, kuko haraheze ikiringo cy'ukwezi hari uri iruhande yanje aguma mvugisha kugira ngo arabe ko ari cyo hinduka, ariko biranka. Ndagerageza uburyo bwose bushoboka kwamanja mu rusengero kugira ngo batwenga ntwenga baririmba ndirimba, ariko gushika ubu bikanka. Ariko ku ndunduro ya byose muri aya masengesho tumaze iminsi mwizo ndwi zibiri ziheze, haragezeho numva yuko Imana yakoze. Koresha umwanya turiko Imana yakoze no kuvuga yuko ubu je umunezero mfise urarenze. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turiko tukoresha umwanya. Imana yakoze. Ndashima Imana muri kino kibanza, Imana nyitangiye imbere, naraduze ngaruka amahoro, Imana ihabwe icubahiro. Ndashima Imana nari maze igihe kirekire umuryango waransize ku ruhande nta kintu na kimwe bambwira. Ndashima Imana ko nongeye kuduga bakanyakira nka kujya ku ruhinja ruvutse ari rushasha, banyakiye neza ndetse ntibipfuza nuko nogarukino bashaka ko ngumaho. Ndashima Imana yongeye kumpuza n'umuryango kuko nari imeze nk'imfubyi isinakanya, Imana nihabwe icubahiro. Amen. Yesu nashimwe cyane. Nanje mpagaze ngahashima Imana. Ejo narabonye ukuboko kw'Imana kungeraho. Ejo uku kuboko kwanje kwaragize accident, ngenda ku kazi ndi muzima, ariko sinzi ikintu cyoba cyaranteruye kintera hasi, nkubita ku kuboko ku meza y'ikiyo, kica kirantema kirankatagura imitsi yose, imitsi iracika. Ndaja muri bloke, barantwara ku bitaro. Ndaja muri bloke sinibaza yuko n'Imana ihari ngo tumese Imana mvuga ati Mana urankiza ahantu hankure, ariko Imana yarafashijira hankura. Ndaja mu bitaro mara indwi yose, maze indwi yose barancura ndataha. Maze gutaha ngumana isima yari protege ku kuboko kugira imitsi ntinyeganyige kubera ko babaye cyane gose. Ukuboko nagiye ndagufata nk'uku kwaguye ino, ndafise n'ifoto ngahanya yingene uku kuboko kwabaye. Ni ibintu byari bikomeye cyane. Ifoto ngiyi ukuboko kwaracikaguritse imitsi cyane, imitsi yose iracika, n'umutsi uvi no mu gutwi umanuka uracika. Ariko novuga yuko ari ubuntu Imana yankoreye, n'ubuntu Imana yankoreye kugira ngo umanuke ukuboko, kubera ko ari kwavuye ko, ariko Imana ikinga akaboko irafata. Nari maze igihe nza gusenga ngahanya, umunsi wa mbere nza gusenga ngahaje sinasenga n'ukuri, naguma nitondera ku kazi, ngenda yabana dimanche narakora sinaza gusenga. Ariko aho ngiriye accident nararyamye mvuye mu bitaro, hanyuma ndiyumvira ati none ubu babare ndiko ndumva kubera ko ntogenda kuraba ahantu nosengera. Mva muri nefu, muri quartier nefu kwibarabara rya 5, ndazana iyo zero yose, niho ni Imana novuga yuko yanshikaye ngaha, kubera ngaha naho narinzi sinarinzi yuko n'urusengero ruba. Ariko nasanze abantu wo musi yari rendi, sanga abantu ngahonya, ndababaza ngaha barasengera abantu bagwaye, fisa n'igisima ngaha ukuboko ndakufise uko. Bace barambwira ati ego bariho. Hanyuma ndagenda hariya barasengera, baca bambara ati ejo mardi uzuze mubonane n'umukozi w'Imana. Uyu muntu ari n'Imana, abantu b'Imana. Uyu muntu arasenga cyane kandi arumvira. Naratonze aho abandi batonda, hanyuma barambwira nicare hariya. Ndagenda ndicara, shitse mu biro nagiye numva umuntu urumva ntiyambajije ibyo ngwaye, yasengeye avuga ati ndasengeye
uyu muntu mana wamuteza ibi bigeragezo by'iyi meza, ibaze umuntu ntabwiye yuko n'imeza yuko ariyo yangize uko akakamenya yuko imeza ariyo yatumye ngira ikibazo. Papa warakoze cyane, warasengeye nukuri. Namaze iminsi nza ngaha nyisenga, sinasubiye gusiba gusenga n'umusi n'umwe. Ndasenga kandi Imana yaranyeretse nukuri ibitangaza. Ndashimira n'umukozi w'Imana Papa Mugisha yarankurikiranye aho ndi hose no kubabare. Ubu kuboko kumeze neza, ahanye igituma mpagaze ngaha nahora ntinyakuza imbere y'abantu. Nagira n'isoni zo kuza gutanga ishikanwa imbere nkarindira bajya abantu bazana igiseke, ariko ubuhunya numvise imbaraga zo kujya imbere y'abantu kugira maramaze satani n'abadayimoni bayo. Ndaryohewe cyane yuko ejo yariko arasengera abandi, turiko turataha yaravuze ati n'abariko baragenda Imana ijane nabo kandi bakize mu izina rya Yesu. Nanje naciye numva mu mubiri wanje umengo sinzi ciye numva basi kujya kuntu mwumva ibintu biza ukumva umengo urakanye. Naciye nkanya ngeze hari imbere y'umuryango sohoka, si ukuboko sinaduza nk'uku unya, ariko ubu ndakuduza. Ubu ndakuduza, ubu n'intoke ndazinyiganza, ubwa mbere intoke sinazinyiganza. Ariko ndibaza n'ibintu bituma ubu simfunga intoke aha napfunze byaheze, ariko ndizeye yuko ku masengesho y'umukozi w'Imana aho ngaha yasizwe amavuta, nukuri ndizeye yuko n'ibindi nzobironka. Uku kuboko ni kwari ukwanje, uku kuboko sinari nibaza yuko ari ukwanje. Nari namaze guta ibyizigiro, ndavuga ati Imana kubera iki wemeye yuko mbuku naratatiye Imana vraiment. Ndayitatira kandi utanayisenga utanayisenga napfa kuvuga, ndavuga ati Imana urazi yuko ku kuboko ntagukoresheje singa sindonkaho njyama. Wewe urumva wewe babazwa no kujya gusa nayo babazwa nuko woyisenga. Ego irabireka bikaba kugira ngo yironderere iki ntahe. Ndashima Imana rero nukuri ko Imana ingejeje ngaha nyikabana namenye gusenga. Hari amasengesho umukozi w'Imana yashize ku munsi wa kane. Imana iguhezagire cyane Papa. Amen. Ajya amasengesho afasha abantu benshi, nanjye kubwanje sinarinzi ngene batangura gusenga, sinarinzi ikintu na kimwe, ariko ndashima yuko ubu naho bincanga ariko ubu biriko birahera cyane. Imana iguhezagire cyane. Amen. Hallelujah. Tudoze cyubahiro cy'Umwami Yesu. Nibiba bikenewe ko muturinda kutubwira ibyanyu, Imana dukorana nayo irabitubwira. Irabitubwira. Mada weni waraye neza? Ubu meze neza? Ya misonga mu nda pi? Wa muriro pi? Wa mutwe pi? Ayaya. Hari ibyo wari wambwiye none? Oya. Bikwiye kumenyekana ko mu iki gisagara kirimo umuntu kandi ibyavuze bihora cyane. Bavuze ngo n'umuntu ariko aragenda ari yahure n'Imana yatabariwe mu nzira hariya. Na Yesu murakurikirana neza. Abantu yasengera bamwe bakirira ngaho uwo mwanya nyene, abandi bakirira mu nzira. Hari abantu ngaha baza ngaha nibabona n'ikimenyetso na kimwe cyo kujumugumira cyangwa cyo gufatwa cyangwa cyo kuvuga ko ivyo nibigukange kuba wageze mwiki kibanza cyonyene. Imana ikaba irikiratabara abandi. Nawe erega singombwa ngo abantu bahezagiwe n'Imana ngo batembagare. Abantu Imana ikoze ko ngo batembagare bose. Bajya batembagaye baba batewe n'abazimu baba batembagaje. Ariko nibisigura ngo Imana ngo ntikubohora. Irakubohora udatembagaye. Kuboko kw'Imana kugukorako. Kuboko kw'Imana kugukorako. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Abantu b'Imana, jewe mpagaze ngaha nshinga intahe zibiri. Imana yankoreye ntari bwabone. Je naraje ngaha nzanye umwana
yaragwaye cyane yararishana umukozi w'Imana arabizi namwinjije mu biro ararira arakumbagara biranka nyene ariko uwo mwana ni wa wundi yararemvye gose yarakize byagenze gute sizinze byari gitanga inyuma yaje amasengesho tumusengera umugoroba saa 10 imwana yaje aremvye arikararira yitembagaza hasi biteye ubwo turamusengera ndatangaye noneho mugeze muhira byagenze tugeze muhira umwana araraba nyene ndabona ko umwana mpfiriyeko ndatelefone se wiwe ndamutelefone ndamubwira uko bimeze mugabo naguma nizera nkavuga ati Imana mwongere ko yamukozeko ndazi neza ko Imana inkorera ibitangaza ubwo nyene umwana cyarasinzira kuva nkiva harira ko minduru ntiyigeze aryama gushika saa 10 umwana cyarasinzira asinziriye yageze kuvyuka 11:30 hafi 12 umwana cyansaba po ansabye po acaragenda ndamuha ayiroyemwo ubwo nyene acarekura isogi zizinze ziboze nyene arabirekura nyene arashira muri po hamwe binuka ndagira ubwoba ndahamagara abagenzi banje bimwe twarakuyemo turashira mu kukana arambira ati nukuri ibintu warukwiye kubifotora ndavuga ati nta telefone nini ifise ubunyene mugabo ibi vyombereye intahe nkavyerekana abandi bantu rero ubwo nyene umwana masaha umwana cyatangura gufungura saa 2 umwana yarakomeye se yaserutse avuga ati none wa mwana wambwira ko aremvye sindavyemera sivyo muri make kuva yituma ivyo bintu yaciye akira guhera kurira n'ivyasubiye kwitembagaza hasi kuraba akatakaza n'ivyasubiye ntiyigeze asubira guhera uwo munsi gushika uwo munsi umwana arakomeye arafunga amen ubushobozi bw'Imana cyo ni cyambere wavuze bibiri icya kabiri nanje naraje ngaha mu masengesho nari naje ariko umunsi wa kabiri murambwira muti uzoze muri deliverance yo kuwa 4 ndaza Imana yakoze nyarutse je ku munsi wa 4 Imana yarankoreye igitangaza ku munsi wa 5 nahise uburibwe nari maranye umwaka n'amezi 9 nararibwa cyane ku buryo hagera igihe ntakaza n'ubwenge nkumva naje ko ndemvye nari naragiye kubaganga narivuje baragize ecographe baragira ibintu byose nta na kimwe nigeze mbona basanga je babona ko nkomeye mugabo rero ku munsi wa 5 no ku wa 6 Imana yarankoreye igitangaza n'umusonga wafata mu mutwe byarangiriye aho nyene amashi menshi ku mwami wacu Yesu ubu rero nyarutsani we wa nyuma Yesu ashimwe cyane amen imumera amashimana Imana yakoze jewe ejo ku masaha y'umugoroba narafashwe n'ubugwayi bukomeye cyane numva umubiri kuramvako kugeza ku rugero rw'uko nubwo ndiko ndaraba umuntu nkabona umenga teraja kure numva ubwenge buko buranjana naryamye mu ijoro numva meze nabi cyane gose mu gatondo nagiye kuvyuka numva kumengo ndoja kwa muganga ariko cyane umutima ucuraza ati banduce hariya ku rusengero kugira wabe ko hari umukozi w'Imana yo gufasha maze kuza ngaha nace sanga atamukozi w'Imana araza ariko nace ngumana kwizera ndagenda hano ndicara ndarindira ndavuga ati jewe ukijye gikorane ntegezwa kukijamo kugira ngo numve nanje ko nza gukiri ubugwayi bwanje hishika ngaha byase ko ntambiga isimba nkatamba buke ariko kugeza umubiri wose numva nkomeye mu mpera amashima amashi ku mwami Yesu